gatanu igenekerezo rya 27 ntwarante 2025. Uyu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka. Imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe amakuru ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse ivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Ndujumbaza umutima nije ngire ndayabashikirize fadikanije na Oba Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyuma. Barababajwe n'amande yarayaciriwe umunyagihugu yasohoye impene ziwe ibusoni akaziragira ku musozi. Abahoze mu mugambwe SNDD FDD no ku rugamba rw'uwo mugambwe bamenyesha ko abategetsi bakomoka muri SNDD FDD bibagiye aho bavuye baca bashiraho amategeko acinyiza umunyagihugu. Ubucamanza nibwashikira muganga Christophe Sahabo na Christian Butoyi bagasanga ivy'ingwara zabo ari byo ngo bashobora kurekurwa nk'uko n'abandi birirwa bararekurwa harimwo General Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe n'abandi bakaba babona ko intwaro itareka ngo ubutungane bufate kumwe abanyagihugu ngo niyo gusezerera. Inkuru imwe kwayo ni mukanya, ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro iganuke kaze. Ndasubiye kubaramutsa. Barababajwe n'igihano caciriwe umunyagihugu wo ku mutumba Ngere muri zone Cumba muri komine Busoni y'intara ya Butanyerera. Uwo munyagihugu yaciwe amande angana n'1,751,751 kuko yasohoye impene 17 akaziragira ku gasozi. Abahoze mu mugambwe SNDD FDD no ku rugamba rwa SNDD FDD bo mu ntara ya Bujumbura bafata ko ari ibara ku barundi bose. Abategetsi bakomoka muri SNDD FDD ngo bibagiye aho bavuye baca bashiraho amategeko acinyiza umunyagihugu yiyungunganya ngo arabe ko abaho agafatwa nk'umumenja mu gihugu ciwe. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Abavuye mu mugambwe SNDD FDD bavuga ko bavuye muri uwo mugambwe kuko abategetsi bakomoka muri SNDD FDD bashira imbere amategeko acinyiza abanyagihugu. Ni mu gihe ngo icatumye baja ku rugamba babwirwa yuko abahutu bacinyijwe n'abatutsi ngo birakenewe guhabuza demokrasi abahutu bishire bizane. Ngo none kuva SNDD FDD ishitse ku butegetsi ngo niho umuhutu yabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Umwe mu bahoze muri SNDD FDD no ku rugamba rwa SNDD FDD tumutegabiri. Ibara ku barundi bose. Ibi biriko bivuga na twebwe abahoze mu mugambwe wa SNDD FDD. Twebwe kuvamo suko twawanka kandi n'ubu turawukunda, ariko twase amategeko y'agacinizo ibikorwa n'indongozi za SNDD FDD bakibagira iyo twavuye n'ibyo twahora tuvuga tutarashika ku butegetsi. Twavuga tuti abahutu baragowe, abahutu baracinyijwe, rero tuhabuze demokarasi kugira ngo umuhutu yishire yizane. None kuva SNDD FDD ija ku butegetsi umuhutu yabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi gusumba igihe hatwara abo bita abatutsi. Abahoze mu mugambwe SNDD FDD no ku rugamba rw'uwo mugambwe bavuga ko
baguye mu gahundwe bumvise umunyagihugu yaciwe amande arenga umuriyoni n'ibihumbi amajana indwi kubera yaragiye impene 17 ku gasozi. Leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD bayagiriza ko itora amategeko akinyiza abanyagihugu ngo birengagiza ko bakiri ku rugamba ibitungwa bito bito by'abanyagihugu nk'impene ari byo bikorako. Uyu munsi abategetsi bari ku butegetsi ngo bibagiye iyo bavuye baca bashiraho ibihano by'abamenja ku banyagihugu. Twaraguye mu gahunda twumvise amakuru asamirana kuri radiyo Haguruka avuga irya muntu w'Gasogwe batwaye impene akazibihira impene imwe ibihumbi ijana impene 17 ngo nuko yarishize ku musozi. Kwahira impene 17 ubwatsi bozikwiga zitungiwe mu rugo zikintu cyoroshe. Twashaka dusabe CNDD-FDD bari ku ubutegetsi bwari bwose uburongozi bwari bwose dutera n'ivyatsi abantu bo mu butungane b'Imuyinga bakiriye urwo rubanza. Umwenegihugu nta gahembo afise. Iyi leta ikomoka mu CNDD-FDD niyo gutora amategeko yo kutuvuna kutwica. Mwibuke neza ko igihe twari ku rugamba baba mobilisateri politiki baba barwanya kw'ivyo bitungwa bito bito vy'abenegihugu navyo vyadufashije. Rero uno musi muri ku butegetsi muri ndongozi ntimwofatira ibihano umwenegihugu yiyungunganije uko kose mugaca mumuca amande nk'umumeja nk'umumengo ntari mu gihugu. Tubibutse ko uwo munyagihugu atari umunyagasogwe nk'uko byashyikirijwe n'abo bahoze mu mugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Bujumbura, ahubwo ni umunyagihugu wo ku mutumba Ngere muri zone Cyumba muri komine Busoni y'intara ya Butanyerera, akaba yasohoye impene 17 mu ruhongore azijana kuziragira mu Gahinga hari ku igenekerezo rya 15 Ntwarante umwaka wa 2026. Amaze gufatwa abajeje intwaro bakaba baciye basaba ko ahanwa hisunzwe amategeko, aho yaciye acibwa ihadabu y'umuriyoni n'ibihumbi amajana 751. Abahoze mu mugambwe CNDD-FDD no ku rugamba rwa CNDD-FDD bo mu ntara ya Bujumbura basaba umukuru w'igihugu kugirira ikigongwe uwo munyagihugu w'Ibusoni mu ntara ya Butanyerera yaciwe amande ngo yaragiye ku musozi, kandi hariho n'ibitungwa vya bamwe mu bategetsi biri mu ntara hagati biragirwa ku misozi ariko bene vyo ntibacibwe amande. Twavuga byinshi tugasanga tuvuze nabi, ariko reka dusabe umukuru w'igihugu n'icyubahiro Evariste Ndayishimiye bari mutandukanye wiwe bagira ikigongwe. Uyu muntu yanazwe urukombo mazi impene ziwe 17 zita kunyagwa kuko ntizingana, nta kuntu bari guca bamucira amande y'umuriyoni y'ibihumbi amajana 7 yarenga ngo nuko yashize ibitungwa vyiwe vy'impene ku musozi. Basabwiye umuryango w'umukuru w'igihugu uraba uwo muntu umugirire ikigongo bamurenganure kuko ariko ararengana. Aho hari ibitungwa by'abanyacubahiro hirya no hino mu maprovensi birisha babiturutsa ku misozi kandi bikarisha ku matongo atari yabo, ntaco biba birisha neza. None kubera iki uwo mwenegihugu yohohoterwa kugera uko bwose? Nyakubahwa umukuru w'igihugu, twebwe abahoze ku rugamba kandi bahoze mu mugambi wa CNDD-FDD b'intara ya Bujumbura turagukomeye amashi ngo murenganure uwo mwenegihugu. Twebwe turi mu ntara ya Bujumbura nawe murumva iyaje, ariko dutewe ikigongwe. Twagize umubabaro twumvise iyo nkuru y'agacamugongo kubona ari amande ingana uko nk'umumenja yishe umuntu. Ibindi bishikirizwa n'abo bahoze mu mugambwe CNDD-FDD no ku rugamba rwa CNDD-FDD bo mu ntara ya Bujumbura bashikirije inyuma yo kumva ayo mande yaciwe uwo munyagihugu ni mu makuru yacu y'ejo.
abandi banyagihugu bo babandanya gusaba abarundi kuva hasi basubirize intwaro ya CNDD-FDD ibashiriraho amategeko abacinyezi. Ko Alain Guillaume Bunyoni yarekuwe barabaza aho Christian Butoyi na Christophe Sahabo bo bazorekurirwa mu gihe Alain Guillaume Bunyoni yarekuwe kandi yagirizwa ivyaha vy'agacamutwe, mbere akaba yari yaciriwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Mu kiganiro c'inzego za leta cabereye mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera kuri uyu wa 27 Ntwarante 2026, ikibazo c'abapfungwa cagarutsweko. Mu gihe haherutse kurekurwa abanyororo batandukanye harimwo abamenyesha makuru Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana, hakiyongera ko na Alain Guillaume Bunyoni bivugwa ko yarekuwe ku mvo z'amagara. Habajijwe igihe Christophe Sahabo hamwe na Christian Butoyi yagirizwa uruhara mw'iyicwa ry'ababikira mu Kamenge mu 2014, aho bazorekurirwa ko nabo bakitswe n'amagara. Umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa yagize ati nduguruye twamugina ugupfungura abantu n'igikorwa ubushikirizamanza bumazemwo igihe. Haheze imisi barekura abantu mu busho butandukanye, haba Ibubanza, Bujumbura, Gitega, Ngozi, Muyinga, mbere mu gihugu cose baguma barekura ndugaye twamugina. Uyu yibukije ko batarekura umuntu kubera bavuze ngo ikintu kimeze uku canke kurya, ngo baratohoza bakaraba ababikwiye. Ngo hariho abarekurwa kubera bapfunzwe bafise imyaka myinshi, kubera ivyaha bagirizwa ari bitoya, kubera babisavye canke ku zindi mvo zitandukanye. Ku vyerekeye Christian Butoyi na muganga Christophe Sahabo, ubushikirizamanza ngo nibwabashikira bakabona ko ivyo bivugwa ko ari vyo, nabo ngo bazorekurwa kugira batezurirwe, na cane cane yuko ubushikirizamanza ngo buriko burarekura abashoboka kugira amabohero afise ibiharuro vyinshi yoroherwa. Bamwe n'abandi bakaba bavuga ko ubutungane bwo ku ntwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ari ubwo gupfunga inzirakarengane zibanje kurementanirizwa. Abanyavyaha b'ukuri bo mu mugambwe CNDD-FDD ntibakomwakomwe, bakabona ko intwaro idashira imbere ubutungane kuri bose ikwiye kugenda akagirira. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma, inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke nk'uko mubimenyereye ku misi yose ya gatanu kuri iri genekerezo rya 27 Ntwarante 2026, gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Zakariya ikigabane c'8 kuva ku murongo wa 13 gushika ku wa 17, gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitegabiri. Tuti bakunzi ikiganiro iganuke, turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe. Ikiganiro iganuke nkuko musanzwe mu bimenyereye, dusangira murongo w'ijambo ry'Imana,
aho Imana izanira iganuke n'ihumure ku bantu bayo. No munsi tukaba tugiye gusangira amajambo y'Imana usoma mu gitabo ca Zekariya igice 8 duhereye ku murongo wa 13 turaza kugeza ku murongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko nk'uko mwari mu mahanga muri kumuvumo, yemwe ab'inzu ya Yuda namwe ab'inzu ya Isirayeli, niko nzobakiza mwowe kumuhezagiro. Nimutinye, ariko amaboko yanyu nakomere, kuko ariko Uhoraho nyene ngabagize, nk'uko nagabiye kubagirira nabi hamwe basokuruza banyu bandatsa sinigarure, niko Uhoraho nyene ingabo agize, niko muri iyi minza ngagarira neza Yerusalemu n'inzu ya Yuda. Nuko ntimutinye. Ibyo mukwiye gukora nibi: umuntu wese avugana iby'ukuri na mugenzi we, muca imanza ziroranye z'amahoro muri mu rukinja mu marembo yanyu. Ntihakagire n'umwe muri mwebwe yigira imigabo umutima wiwe yo kugirira nabi mugenzi we, kuko ibyo byose ari byo nanka, niko Uhoraho nyene ngabagize. Imana yacu ihabwe icubahiro. Bakunzi, tujeje gusangira no majambo y'Imana nkuko twabisomye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nkuko habaye umuvumo, ko ni nako Imana igiye guhindura igatanga umugisha. Yesu nashimwe. Kuko twabisomye ryatubwiye ngo muhumure, nimutinye, amaboko yanyu nakomere, Imana yacu yagwe icubahiro. Iyo usomye Bibiliya urasanga ijambo ntutinye ririmwo incuro 360, kandi iminsi igize umwaka ni iminsi 360. Rero birerekana ko buri munsi Imana irazindika kugira ngo ntutinye, nubwo hariho ibiguteye ubwo, ariko Imana iravuga ngo ntutinye. Igituma iyo jambo ntutinye rizizo ncuro zingana n'iminsi igize umwaka, nuko buri munsi Imana yamezindukanwa no kugira ngo igukomeze. Imana yacu yagwe icubahiro. Noneho rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko nk'uko mwari mu mahanga muri kumuvumo, yemwe ab'inzu ya Yuda namwe ab'inzu ya Isirayeli, niko nzobakiza mube kumuhezagiro. Nimutinye, ariko amaboko yanyu nakomere. Imana yacu yagwe icubahiro. Hari igihe umuntu abaho akabona yugarijwe. Wowe ubona wugarijwe, wowe ubona umenga ibyawe nta na kimwe kigenda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana niyikomeretsa kandi niyo yomora inguma. Imana yacu yagwe icubahiro. Hari igihe abantu baguheba, hari igihe imiryango iguheba, hari igihe baguta, ariko Imana yavuze ngo nk'uko ngo twari mu mahanga turi kumuvumo, ngo niko igiye kudukiza ikadugira ko muhezagiro. Imana yacu ihabwe icubahiro. Haleluya. Wewe rero wari wugarijwe, wewe wabona umenga birakomeye, wewe wabona ibintu byose bitagenda neza, nagira ndakubwire ngo ibintu birahindutse mu izina rya Yesu Kristo. Niwakire iganuke. Wewe wabona ibyawe tutagenda neza, hari igihe ushobora kuba waraheje n'amashure ukabura ubuzi. No munsi igihugu cacu c'u Burundi cugarijwe n'ubushomeri, aho abantu biga bakabura ubuzi, aho abafise ubuzi nabo nyene barira. Uno munsi ahantu hose bararira. Uno munsi urabona abakuze barira, abana batoya bakarira, kire bakarira, abakene bakarira, ukabura uwo guhoza ubundi. Imana dutabare cane. Uwo ni umuvumo, kandi nta kindi kiza n'umuvumo uretse ivyaha. Ijambo ryatubwira ngo ico dukwiye gukora niki, umuntu wese abwirana ukuri na mugenzi we. Imana dutabare cane. Ngo kandi ngo duce imanza ziroranye. Uno munsi ubutungane ingene bumeze, abenshi murabizi, umuntu aratsindwa atari uko yari mu makosa, uwuri nawe akambikwa izera atari uko yari wo kwambikwa izera. Ugasanga mu munyororo hagwiriyeyo inzirakarengane. Ugasanga umuntu ko ari umenyekana apfungishije uwo ashaka. Ugasanga ahubwo uwakorewe icaha ni wapfunze, maze inkozi z'ibibi zikidegembya. Ngibi vyazanye umuvumo ku gihugu, bigatuma imvura itagwa igihe cayo, bigatuma umwimbu utagenda neza,
bigatuma ibintu byose ubona bitagenda neza. Ariko ndakubwiye ngo Imana ije guhindura amateka. Iganuke izaniye igihugu. Imana ije guhindura amateka ku gihugu mw'izina rya Yesu Kristo ya Nazareti. Ngo buri muntu wese nabwirana ukuri na mugenzi we, ngo ntihagire umuntu n'umwe agenda mu migabo yo kugira nabi mugenzi we, kuko ivyo ari vyo Uhoraho yanka. Uno munsi hari abanyamacakubiri, ugasanga umuntu afise umutima wiwe imigabo yo kugirira nabi mugenzi we, ugasanga abantu bagomba kwihora, kandi ngo ihori ryamaze umuryango. Imana dutabare cane. Ugasanga abantu bacagendana ishari, bagendana inzigo. Abo nibo batumye haza umuvumo ku gihugu, abo nibo batumye igihugu kibura cepfo ca ruguru. Ariko nagenda kubwire, Imana iraje kubihindura. Imana iraje guhindura ibihe n'izina rya Yesu Kristo. Rero wowe uriko uratwumva muri kino kiganiro, inama no kugira no guhinduka, kuko udahinduye Imana iraje guhigura nawe, kuko nizemera abantu ko bakomeza kurira, ariko iraje guhindura amateka kugira ngo hari umuvumo haje umugisha. Imana rero iraremesha wewe uriko uratwumva, ubona wugarijwe. Imana yakubwiye ngo ntutinye kandi amaboko yawe nakomere. Wowe uri mu ruhande rw'iciza, ntutinye, nturanduke umutima, kandi amaboko yawe nakomere. Imana yacu ihabwa icubahiro. Reka dusenge. Urakoze Mana kwiganuke ryiza, urakoze gukomeje imitima yacu. Benshi baratanga kudendebukirwa, abenshi baratanguye kwihebura, abenshi tutanga kubona ngo mbega turajaye tukavahe. Ariko turagushimiye kuri Imana ihindura ibihe, kandi gusezeranye ko hari umuvumo hagiye kuja umugisha. Reka iciwe n'amashimwe kweze kubagwa ibihe bitazoshira. Ni mw'izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye, amen. Nuko bumvise aya majambo, Imana nyin'isi n'ijuru ibahindurira ibihe, ibahindurira amateka ahari umuvumo haje umugisha mw'izina rya Yesu Kristo, amen.